twamwe twitwararika gucandagisha abana bacu kuva bakivuka gushika bakwije umwaka n'igice kandi twubahirije ikirangamisi duhabwa kw'ivuriro. Mu gihe ngo hibonekeje ko hari agahaze mu bumwe bw'amashengero ari mu muryango w'abaporoti mu Burundi, umukuru w'inama Nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yagiraniye inama kuri wa gatanu n'abarongozi b'amashengero y'abaporoti mu Burundi kugira ngo bahanahane ivyiyumviro vy'ingene bokunga ubumwe mu gushinga umuryango umwe uhurikiyemwo amashengero yose y'abaporoti bataravye butandukane bwabo kugira ngo bibafashe kwifatira ibibazo vyabo mu minwe no kubitorera inyishu mu ntumbero ngo yo guha ishusho nziza ishengero mu Burundi. Yisunze ijambo ry'Imana riri mu gicete Paulo yandikiye abikorinto ba mbere igice ca 12 kuva ku murongo wa 12 gushika ku 26 yibukije abitavyo nama ko amashengero yose agize umubiri umwe wa Kristo, ko atayo kwibona ko ari manini kurusha yandi ngakumire mato mato canke ngo mato mato yinube manini. Ishengero ry'Imana ririko rirakengerwa bivanye n'uko Satani yaduciyemwo ibice kandi hakaba hatariho umuryango umwe uhurikiyemwo twese kugira dushire imbere inyungu z'umubiri wa Kristo. Ni muri iyo ntumbero inyuma y'ivyo vyose twiyumviye ko hojaho umugwi ukwiye kwiga ingene hoshingwa umuryango ugizwe n'amashengero y'abaporoti kugira ngo hakomezwe ubumwe hagati y'abavukana basanzwe basangira urugendo kuja mu ijuru. By'ukuri amashengero turongoye arafise imico n'imigenzo yacu umwe wese, doctrine twese dufise atandukanye, ariko ntivyoba intambamyi iyo gushiraho umuryango ugizwe n'ayo mashengero ujejwe kuraba inyungu za twese na cyane cyane z'umubiri wa Kristo muri rusangi, utivanze mu bikorwa bitandukanye by'ayo mashengero usanzwe turongora. Ntidushobora kugira umuryango umwe tutisunze aya majambo usanga mu cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'abikorinto ca 12 uko tuyazi guhera ku karongo ka 12 gushika 26. Ni byiza ko tumenya amashengero yacu ko ari ingingo zigize umubiri wa Kristo. Kurya urugingo rumwe rw'umubiri udashobora gukengera urundi rugingo rwitwa ko ari ruto, niko n'amashengero manini manini adakwiye gukengera mato mato canke ngo mato mato nayo yinube manini manini, kuko yose arimo umugeni wa Kristo. Turashimiye abagize uwo mugwi umwanya bafashe bariko biga ingene hojeho umuryango umwe w'amashengero y'abaporoti mu ntumbero yo kwisubiza agateka nk'ishengero rimwe rya Kristo. Kanatsinda twese turi umubiri umwe wa Kristo. Abitavyo nama rero bakaba bemeranije ko ari byo amashengero y'abaporoti arimo ibibazo, ko hakwiye ko haba koko uwo muryango uhurikiyemo amashengero yose y'abaporoti kugira ngo hakomeze ubumwe hagati yabo. Uwo muryango rero ukaza bufise ihangiro ryo gufata mu minwe ibibazo vyayo no kubuterera inyishu, gushigikirana hagati yabo, guha ishusho shasha ishengero mu Burundi, guteza imbere igihugu biciye mu mashengero, gukarihirizanya ubwenge mu bijanye n'igikorwa c'Imana n'ibindi. Kakaba kabaye n'akaryo ko gushira ku mugaragaro igitabo c'indirimbo Cantique mu rurimi rw'igifaransa canditswe n'umurundi Edouard Nimubona, igitabo kigizwe n'indirimbo 869 zifise n'amanote y'ingene zicurarangwa. Twamwe twitwararika gucandagisha abana bacu kuva bakivuka gushika bakwije umwaka n'igice kandi twubahirije ikirangamisi duhabwa kw'ivuriro.